Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tubahereza ikaze mu kiganiro cyo kuri uno munsi. Mbega ni igiki twotahura ku vyizigiro? Iyo tugize ivyizigiro hari ico bimara mu buzima bwacu? Ni ibibazo bitandukanye umuntu ashobora kwibaza kw'ijambo ivyizigiro. Mu kiganiro cacu cyo kuri uno munsi tuzakurabira hamwe akamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima nubwo umuntu yoca mu bihe bigoye. Umutumire mu kiganiro cacu cyo kuri uno munsi ni Felix Niyonsaba, umwungere w'ishengero ry'abagenzi mu ntara ya Ngozi. Aza kudufasha gutahura vyinshi muri kino kiganiro cane abicishije mu buhamya bwiwe. Turabaramukije mukozi w'Imana. Turabaramukije natwe. Ego mumeze neza? Tumeze neza cyane. Turabahaye ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro. Murakoze cyane gose. Ego uno munsi turaza kuba tuyagira hamwe kujanye n'akamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima nubwo umuntu yoca mu bihe bigoye. Ego. Mbega ubwa mbere nk'umukozi w'Imana ni igiki twotahura kw'ijambo ivyizigiro? Ego. Icambere cyo two banza gutahura kuri ico kibazo mbajije nuko dukeneye kubanza kumenya ko dufise Imana. Ego. Ishoboye byose. Dufise Imana itigere nanegwa. Dufise Imana atakinanira. Kugira rero ngo umuntu agira ivyizigiro no kubanza kumenya uwo yizigiye. Uwo yizigiye akavuga ati jewe nizigiye ni naka. Iyo rero umuntu afise ivyizigira akamenya ko hariho Imana ishoboye byose, acagira ivyizigiro akumva ati nta ngorane n'imwe, ndafise Imana atakinanira, ndafise Imana atakiri hejuru yayo. Gacagira ivyo vyizigiro mu vyo bariko aracamwo. Ego. Ni kuvuga yuko rero umuntu ivyizigiro vyiwe aba afise aho avyerekeza. Ego. Ego. Ati rero ni vyiza yuko umuntu yogira ivyizigiro vyiwe yovyerekeza ku Mana. Ego cyane. Ego. Tugiye rero kubijanye ku ruhande rw'umukozi w'Imana Felix Niyonsaba. Ego. N'ivyahe bihe bikomeye uba waraciyemwo mugabo utigeze udohoka kuri iyo Mana. Ego. Murakoze cyane gose nkuko twamaze kwivuganitwa Felix nyene Niyonsaba ni mu pastor mu ishengero ry'abagenzi. Ego hari Ngozi. Hanyuma mbaje gushima kuko mumbajije mu vyo nanje naciyemwo. Naraciye mu bibazo bitandukanye mugabo ngira ivyizigiro. Ego. Ko ndi kumwe n'Imana. Ariko mbere mbwira no muntu ariko arankurikirana. Ego. Mbona yanteze yose ngo ankurikire yumvirize nanje ingene vyangendekeye. Umucira agace. Ndamucira agace. Ego. Ndamubwira ingene nahuye n'Imana ikangirira neza kandi nawe nyene yiteguye guhura nayo ikamugirira neza. Nkuko yagiye kwivuga no naciye mu bibazo bitandukanye, naraciye mu buzima novuga nti butoroshe. Ubwa mbere ivyo ngomba mvuge cyane gose sinovuga iyo nahereye vyofata umwanya muremure cyane. Ego. Mugabo reka mvuge mu vyashikiye nkunda kubwira abantu kuna kuriya mu vy'ukuri ndubatse ndafise umukenyezi umwe n'abana bane. Hanyuma rero ngomba mpere mu bijanye ngihe nazana umukenyezi nivyo numva umenga vyofasha cyane gose abantu naho n'ibindi vyo bafasha cyane mugo kubera umwanya dufise numva umenga nohera ngaho. Meze jiro kugira ubukwe byaragenze neza, Imana yarahabaye, ndagira ubukwe nciye mu nzira nziza y'umuco. Hanyuma ndagira mariage nkuko abandi bose bayigira. Hanyuma rero mugabo ntivyahavuye binyorohera, naratewe n'ico no kwita ubukene. Mugo ubwo bukene bwari bufite ico buvuyeko. Naratewe n'ubukene nkuko abandi bose bashaka kugira ubukene. Hama rero ndagira ubukene burenze aho nageze ku rwego rw'uko ntashobora kuronka amafaranga yo kuriha inzu. Ndahura n'ibibazo vyinshi cyane vy'inzara, ndasonza cyane aho mu vy'ukuri jewe ubona abantu bose ariko barankurikirana sintinya kubivuga
oya ntambara gato ariko ndabwira kugira n'uwo ba ariko aracaho naciye kugira ngo yumve ko mwijuru hariho Imana itabara, ndababwira ingene nabiciyemo n'ingene nabivuyemwo, ariho bya vyizigiro ngo mba umuntu wese ngo avyumve. Rero ni kuvuga yuko maze kugiraho mariage ntivyanyoroheye, naraharaje ubukene, hama maze kuza ubukene mugabo ntarasenga Imana, nari umukozi w'Imana kwe nasenga Imana. Hama rero maze kuza rero hagera ku rwego novuga nti ruwabajije, aho nari mfitiye hariho umugenzi naragiye ndamubwira ko nagize ikibazo, aho rero nangeze ku rwego rwo kubura ico fungura, ndagera ku rwego rwo kubura ico fungura, hanyuma ndagenda kuburyo umunsi wose ushobora guhera ego utaronse ico ufungura wowe n'ico ugaburira umuryango, ego umunsi wose ugahera, ego. Hanyuma rero ariko ndagenda ndikora ku mugenzi yari amaze kungurana 2,000 vy'amarundi, hanyuma ndasubirayo kumubwira ngo angurana ikindi 1,000 cyari cyo nagomba kugira ngo fungure nka saa sita. Hanyuma ngiye kumugurana iyo noti 1,000 nukuri arayinyima, arambwira ati jewe ntayo noguha, nagomba yuko mu vy'ukuri igihe no iguha wowe uri kumwe n'umukenyezi wawe akabona je amafaranga ndiko ndaguha. Urumva ko nari narigeze kuyiha, ivyo sinabitanguriye ko niha mugabo nanje ndinjira mu kigeragezo c'ubukene, ntabona ingene kimeze, ntabona aho cavuye. Hanyuma rero ndagera kuri urwo rwego rumeze nk'uko. Hanyuma ico bikoze narahavuye, madamu numva ko namusize muhira, ndagenda numva mbabaye cyane. Ico gihe mwari mufise abana bangahe? Twari dufise umwana umwe. Yarakiri muto canke yaramaze gutangura ishuri? Yarakiri umwana muto, ntari bwigira atangura ishuri. Ego. Hama rero ndagenda mbabaye cyane aho mu gisagara, urumva nyene mbabaye. Hama rero ndashika mu rugo, maze gushika mu rugo umudamu arabona ko nahindutse, ndamwajije turakundana turahuza turagira inama n'ingingo, arabona ko mu vy'ukuri hari ikintu cyahindutse, andavye morale nahora mfise arabona ko atayo mfise. Mugabo nyene abona ubukene buriho mu rugo, mwamuzinanye yarazi ko ubukene buriho, mugabo ntiyarazi ko nagiye kugurana amafaranga. Hama rero sitse muhira arabona ndababaye, arambye ati sheri kubera ko babaye, mukunzi wanje kubera ko babaye. Ndavuga nti ndababaye, nimbiye kwa naka kumugurana amafaranga, mugabo ntacambira no kuri ngo ninde kukujana, kandi ndamuguranye inoti 1,000 kugira gusa ndabingene saa sita twoshobora gufungura. Hanyuma rero nyene ntagize arakuntuma, numva nyene birambabajije, ndamubwira nyene ivyo yambwiye. Hanyuma nawe byaramubabajije, ama bimaze kumubabaza rero, ariko nca ndibuka ko hariho Imana ikomeye, hariho Imana ihambaye itandukanye n'abantu. Iyo Mana nzokama ndayivuga ubuzima bwanje bwose, ndabwira abatayizi bayimenye. Imana iriho, Imana irakomeye, Imana irashoboye, Imana itandukanye n'abantu. Narahavuye rero ndavuga nti naho numva imenga ivyizigiro bimbanye bike, ntivyo nari nabigize ku bantu, mugabo ku Mana ivyizigiro vyo biracariho. Nireka rero mbwira umukenyezi wanje nti je madame, ikintu no gusaba nuko wofata ukoza ayo masahani, ukoza nayo masafuriya, nukuri nkabisengera nkavyereka Imana. Bwa ico gihe ko uwo wari wamusavye yuko akugurana ayo mafaranga 1,000, baci uvyihoza kugenda. Ego nitwabaye tukigenda, nacenda vyihoza, numva nyene akenge karakubise ko kwibuka ko hariho Imana ishoboye vyose. Hama rero mbako twaciye ndamubwira nti oza ayo masahani, uwoze nayo masafuriya, no kwijenda yereka Imana, tubisengera Imana bibona ko atakiriho, ndavyereka Imana. Madamu wanje yarangamburukiye arabikora. Hanyuma nyene ndamubwira nti urere ikintu gikwiye, ni ugaranga aha hantu tuje imbere y'Imana dusenge. Madamu aranyumvira, mugarambwa ati none no mwana numva ariko arakura, ariko arakura, ariko mu myaka ndagereranya nka hagati y'3 canke 4. Hama rero arambwa ati none umwana ni gute? Ndabwira umwana ntaza kubura ko tuba mu rupango rurimwe abandi kandi bobo babifise, umwana ntagira isoni araza kubiterana burya arafungura. Arambwa ati sawa, tumwana mureke ntazi biriko biraba, wewe twigire gusenga. Twaciye dufata rero turasenga Imana, turasenga Imana gose.
turasenga ahejeje koza Kuyoza. ya masahani Yego. cyace bigenda gute yaciye urumva twace tubishira imbere y'Imana aho dusengera turavyereka Imana tubishira ngaho amasahani Yego. n'amasafuriya byose biraho ego biraho eh hanyuma gatoya burya Imana yacu iratwenza eh Imana yacu iranezereza Imana yacu ivyo ikora birarengera ubwenge bw'abana b'abantu aho mvuye n'ico kibazo umuvyeyi wanje amvyara papa yaciye anzanira amakara yego anzanira amakara anzanira agafuko gatoya ico gihe rumva ico gihe bahagura ibipfuko binini ya gusa nakwe twari bivyo kwanda amakara ntivyari bwajeho bagura imipfuko bahagura imipfuko acanzanira rero udukara dukeya mukagunira hama rero ndavuga nti none ko nzaniye amakaraga muvyeyi wanje ndashira kwiki ko atarakimwe mfise muvyeyi wanje nawe acavuga terega nanje nari nzi ko ngaha mu gisagara mukenera amakara ti nanje niyo nari mbonye kumenga no kuzanira papa rero yava kure avuye mu misozi ntabwo ntisira ngaho nyene nta kundi mugabo buga Imana irafise umugambi wayo mwiza sinari nzi Imana ikirategura hama rero Imana rero yahavuye irakora igikorwa cyawo ciza hanyuma dutanga rero ndagarutse rero hamwe kwa gusenga kwa masahani na ya masafuriya ikintu cyaciye kibase kindi twarasenze tumaze gusenga tugeze nko muri saa 9 gutyo haraguye imvura ikomeye cyane imvura rero yaje kukuramo mwivyizigiro hagati ya jewe na madamu mugabo jewe n'ukuri ndasubiramwo nta vyizigiro nigeze ntakaza turiko turasenga na madamu hari ikintu cabaye mu masengesho ni twabihurizako kuko madamu yasenga avuga ngo mana tumuzana n'ibijumpu je nanje ibijumpu ndabifungura kandi bingwa neza mugo sindabikunda mugo nanje nkavuga ntoya mana nta bijumpu jewe shaka je nshaka umuceri n'ibiharage nivyo nafungura n'ubu ndabifunguye je numva bingwa neza nti mana nzanira umuceri n'ibiharage turiko turasenga madamu abonye imvura rero iguye ivyizigiro biratakara ivyizigiro biratakara aravuga ati yaba twahuriza ku bijumpu biba vyaje kandi ndavuga nti yaba twahuriza wewe ku muceri buryo uba waje yego acavuga rero amasengesho je ngo ndayavuyemwo twama tukiganira na madamu aravuga ati rero je amasengesho ndayavuyemwo kubera yaba twahuriza ku kintu kimwe biba vyaje mugabo kubira ngo ndayavuyemwo nuko yumvise imvura iri kiragwa kandi mu gihe c'umugoroba kandi nyinshi yibaza yuko hariho umva ivyizigiro vyaciye bihera ego vyaciye ati no abwabo ndi wari kutuzana ivyo turya nyoronka haca umukarabaye mugabo je ngoma nagomanye ivyo vyizigiro gushika mbere nahasiga mu masengesho avuga ati wewe uraye masengesho Imana niyo twishura ko turiko turahuza nayo ikivangi ati wowe urumva ushaka umuceri n'ibiharage nanje ndiko ndasaba ibijumpu ngo uri kurasaba umuceri n'ibiharage n'ibijumpu wabibuze ndamubwira nti Imana ndiko ndasenga nta kinanira Imana ndiko ndasenga ishoboye byose n'ibirengeye ibijumpu n'ibirengeye umuceri yobimpa yego madama ati bandanga nayo masengesho yawe racaravamwo agenda nyene impande yaho twaba mu kazu nyene twaba mu nyene kagayitse cyane kagayitse gose none ico gihe we yasenga asengera ibijumbo ko yakunda ibijumbo canke kubera yuko yabona kuri no mwanya turabona nivyo dukeneye nivyo bito nubwo twobironka vyoshira oya ntabwo yakunda ibijumpu ahubwo ibijumpu muri ico gihe nivyo byakunda kuboneka cyane kumenga biri novuga nti bigugwa make cyane byagugwa make cyane nivyo ahubwo yabona ati nkeka nivyo byose zuko yabikunda ahubwo nuko yabona kumenga nivyo byabigugwa make rero maze kuva rero muri masengesho narabandanije bariko barankurikira ndabona ni benshi kandi ni neza ariko ico nagobona babwiye ni kimwe ni igihe buryo umuntu agomba kwishurwa harabanza kuba inzitizi harabanza kuba ibintu bigukuramo mu ivyizigiro kamenga ivyizigiro biratakaye kandi umbwira abantu ariko barankurikirana abatashonze batubabarire kuko ntavyo bazi hari ukuntu abantu bashonze bo baca bavyumva bo babaye nkanje iyo ushonje hari ukuntu haraza agatiro atari agatiro nyizina ko kuyamira wumva umenga urayamiriye ukamenga na gatiro kandi atariko abatashonje ngaho nibaza kunyumva mugabo abashonje bo bariko barakurikira ndazi ko ariko aravyemera yiko ivyo ariko nabyo ari byo hari agatiro guma kaza kabura kanya muri ako kavura rero haraje agatiro gato imbere yako kavura umufasha wawe amaze kukubwira ati je rero ndabona ko tutariko turahuza mu byo turiko turasaba dusenga Imana ndagiye je ndabihevye
muri uwo mwanya ntiwacucika intege none ko abihevye bigende gute? Okay, jewe sinayigeze cika intege ahubwo nandi racera mugana ahubwo mbisa niwe wari kuranyononera ni kuko n'umundi wewe wari kurambira ko ushaka ibijumba nandi nishakira umuceri niwe nugende hamara caragenda nyene impande y'urubaraza nyene kugama mu rubaraza kuko nyene akazu twabamo nyene kari gatoya kafatana n'ugo rubaraza hazanatisha gusa mu menge w'inzu ndamereka ko menga bariko arereka abantu ko twashonje nandi ntashaka ko babimenya ko twashonje narashaka kubihisha kugira ngo abantu bamenye yuko twashonje ntabwo bagira ngo tugomba gutangura kugorana muri aho twaba rero ico Imana yakoze gikomeye nyamiriye rero muri ako gatiro rero k'inzara nyamiriye ikintu numvise nagiye kuza gusa nk'uko umenga ugatiro ndakavuyemo numvise madamu wanje ariko aratera urwamo madamu wanje asanzwe avuga n'amajambo make ubwo ico gihe ariko aratera urwamo yaciye asanga aho ndiko ndasengera avuga ngo yo ngo sengera ngo ndumenya kwizera guke ngo sengera ngo ndumenya kwizera guke mugabo nanje ntibaza ubwo sawa dayimene wamufashe ko hagiye mu ntege nke hanyuma rero ndamubaza ni none ntimbwira neza ndumenya kwizera guke gute habaye iki kumbe Imana yari hejeje gukoresha umuntu yari hejeje gukoresha umutagisivero umuntu anyonga igare umutagisivero niwe Imana yari hejeje gukoresha ngo agiye guharura amafaranga mwayamvura aho nawe yugamye ariko araharura ngo asanga arusa amafaranga menshi atarigera aronka maze ngo yumva bikoze ku mutima wiwe yumva bikoze ngo ajya yumva ijwi rimusanze aho nyene ari muri uwo munezero wiwe uryoshe unezereye ariko araharura amafaranga menshi atarigera aca ngo adahumbe ijwi riramubwiye ati ariko rero genda ugure ibiro 2 vy'umuceri n'ibiro 2 vy'ibiharage vyanjano vyava mu Kirundo vyagerera abantu bateye imbere ati hanyuma ubigemurire umukozi wanje nawe ngo arakankamira iryo jwi nkuko yabivuze afati eka jewe reka kunyononera we shetani amafaranga anje niciriye ngo adambi iryo jwi rimubwiye ngo shetani ntiyigisha urukundo rujanye no guhembura abantu atigisha urundi rukundo atari rwiza ati mugabo ibi ndakubwiye ati nurukundo ruva ku Mana yaciye wewe ngo iryo jwi yaciye agishura nkuko we nyene avyivugiye acavuga ati naho ngo ryo bari ijwi basirive kuri satani kaze manje kuba Imana ngiye gukora yaciye agenda mu isoko muri iyo mvura nyene itangaza c'Imana rero muri iyo mvura nyene yaciye agenda nk'umuntu adakomeye agenda ahantu badandaza umuceri agura ibiro 2 agura n'ibiro 2 vy'ibiharage vyanjano acarabizana ya mashashi yarakiriho amashashi bita rambo acashiramwo acarazana naho naba acabihariro madamu numva ko amusanze ku rubaraza madamu amaze kuvyakira abonye mbega hoho uwo mutaxivero yamenye gute yuko ivyo biro 2 ahejeje kugura ko ategerezwa kubitumbereza umuryango wa Niyonsaba Felix? Iyo ni yamana nyene umva ariko ndahamagara niyo yakoze ivyo ko je sinigeze namubwira ngo naze ahubwo we nyene urumva yamana ariko ndahamagara yakoze ku mutima wo mutagisivero nagoma mbwira bariko baratwumvereza Imana mu gukora ikoresha abantu na satani kandi mu gukora akoresha abantu nagomba ndabwire yuko abantu benshi cyane tukwiye kuza turubahana dusoneranira uko buryo uzokugirira neza nuwo nyene utazi nuwo nyene utazi ujya umengure urabona ukirengagiza hari gari bazogutabara mu bihe utazi nico gituma abantu bose ariko barakurikirana umuntu wese kwe kubaho wari we wese kiremwa muntu ukwiye kumwubaha uko ari nuko ameze kuko ntuzi icazo havura kuviramo rero ngo mutagisivero urumva rero ni Imana yamukoze ku mutima kugira ngo nkorere ivyo umbaruka havu yabizana madama agira arabipfundurura acaranezerwa acarabibona acamubwira ngo reka ndaguhamagarire mu mukozi w'Imana muvugane ashabwa ati je nta mukozi w'Imana aje kubonana nawe ngo nje gushitsa ico Imana imbwiye je ngo numva ijwi ry'Imana nje gushira mu ngiro iciryo jwi ry'Imana rimbariye hamutagisivero burya je sinamubonye oya je sinamubonye oya madamu niwe babonanye hanyuma araca muri iyo shashi acariyirukira agira madamu maze kubona ko vya wa muceri na vya biharage bije ariko riko ndasaba Imana acarira atera kamo ashima Imana karakaruruko kumunezero ashima Imana avuga ko ari umunyakwizera guke ivyo nasavye jewe Imana ibizanye hanyuma rero narahavuye ndabibona ndaraba iyo shashi ndabona wa muceri ndabona vya biharage hanyuma rero turiga ingene tuhavura muri ayo masaha turaba ingene duteka
ego akanyaro rero bya bindi by'abagabo b'abanyafurika twihagararako nanjye yaciye namufasha guteka kubera yaciye yatubwiriza rero kubera ibiharage bidushikiriye amasaha agiye ati igihe nocana imbabura yoza gufatwa itevye ati genda rero utira imbabura ujya mudamu ari umudamu twabana mu rupangu umutira imbabura wewe abantu b'abagabo muratimba aduhiga imbabura yiwe yaka niza kudufasha kugira ngo ibiharage bize gusha atumucire wo nta kibazo cengena nyene ndabwira uwo muntu ntibari bazi ikibazo dufise ndamutira iyo mbabura maze kumutira imbabura cabango ngo amasengesho yanyu nyene ngo twabonye ko mwayarambiyemo turya mbabura umugabo ico biza gukora mwana wanyu turamugaburira namwe muraza kubirindira mbege muza kuryabasha ngo mutevye ngo amasengesho yanyu ngo mwayaramvyemo cane ubu ntibari bazi ikibazo dufise ndakunda kubwira abantu ndi ngaha si byiza ko iyo uhuye n'umuntu wese ucumubwira ibibazo byawe byose ufise hari abantu bahera ku wa mbere bagashaka kundi wa mbere ngo ndafise ingorane mugabo mu by'ukuri by'abajya bose ubwira ingorane so kugira ngo baragufasha hari n'utagutera n'ibyizigiro ahubwo akaguca intege cyangwa akagufasha kukuvuga mu bandi je rero twarashojwe n'Imana n'umukenyezi wanje nitwabwira abantu biriko biradushikira twe twarinumirira gusa kuko twaravuga ati dukwiniye kuzora hasi umuntu w'umwizigirwa tubiganira mugabo twahavuye Imana dutabara ndaza kubishikako wa mwizigirwa washaka mbere tutaranamuronka ngo tumubwire ibyo turiko turahura navyo rero caciye gikora rero cyo je nabagaburira umwana wanyu ngo namwe muraza kubirindira ati yego urumva yuko na ryasengesho mwavuga muti tuge aha mu rupango mu boto bana ko dufise umwana akiri muto ntaza kubura aho aza uza kumugaburira nabo nyine urumva Imana yarabakoreye mu bavuga bati kumbure ivyo bagomba bateke kuri no mwanya burya umwana birashaka kugorana umwana twe turaza kumugaburira nta kibazo mu by'ukuri umwana baramugaburiye kweri umwana baramugaburiye no muri iryo joro nyene baramugaburiye byaragenze neza cyane gose rero ikintu gusa nagomba mvuge ari ikintu nabonye kibabajije cyane no kubona ushonje abandi nabo bariko barashaka abandi bana bimena ahubwo urumva ico gihe twasonze iyo nzara aho twabana baba ariko baragaragura amaguru y'inkoko urumva izi rero ushonje rero ubundi nawe atetse umotegwa gusumba uko hari umotegwa ariko twaragize ibyizigiro mbe ico gihe muri ko muraraba uzima mwari mubayemwo bw'inzara ibihe bitameze neza abandi nabo bafise ivyo bafungura n'ivyo basesa ntivyabatera umwikomo ku buryo mushobora kwisanga muri ko mwidodombera Imana ni ivyadutera umwikomo kuko twaramenye ko ari ibihe twarimo turacamo mpavura nza kubivuga mugabo reka washaka mbere nabivuga gatoya naho nca ninjira aho mbajije igituma tutagira umwikomo bamwe bariko barabisesa nako tubibuze twari tumaze gusoma amajambo y'Imana mu gitabo c'Imana c'umusiguzi gatatu kubandanya hatwereka ko ari ibihe vy'umuntu ibihe vyo gutwenga n'ibihe vyo kubabara ibihe vyo gusonza n'ibihe vyo guhaga rero twari tumaze kumenya amajambo y'Imana twari tumaze gutahura naho umva ivyo darushikira twaramenya yuko ari ibihe turiko turacamwo kuko ivyo bihe twabiciyemwo twarigeze natwe kuba dufise amafaranga urumva ndeze ngira mariage bikumvikana ko amafaranga ari ndafise urumva ko ivyo bihe twari tumaze kubibamwo yuko ari ibihe byacu byo kugeragezwa mugabo tukavuga ati ko atacaha twakoze reka tubibemwo bugigeragezwa ribi nabonye ni ivy'ivyaha wikwegeye mugabo urashobora guca mu bihe bibi atavyaha wakoze nkuko nayo buvyamushikiye agaca mu bigeragezo ibi na biriya atacaha yakoze ari ikiganiro cyabaye hagati y'Imana na Satani gica gikwegera Yobu kandi atari we yavyishakiye mugabo turabona yuko Yobu yavyifashemwo neza kubera ikigeragezo yari harimo yari karacamwo c'ingorane yaramenya ko atari we yagikweze yaramenya ko atari we yagikweze kandi akavuga ati akagira ivyizigiro ko atari we yagikweze yaragira ivyizigiro bizima ko Imana yo mwijuru yizeye izomutabara natwe twaragira ivyizigiro yuko Imana izodutabara nibaza ko duhavura ndahagira ingene Imana adutabaye kuko abantu bose kwatwumviriza undazi ko biteze kumenya ati none batabawe gute byagenze gute vyagenze gute rero ni ico nagomba kuvuga rero Imana rero yahavuye idutabara reka tugarukirize ngaha kino gice ca mbere ca kino kiganiro
reka tubashimire cyane rwose umukozi w'Imana Pasteur. Nakwe turabashimiye umwubaho bigisha bakuru. Ego reka turangirize ngaha kino gice ca mbere c'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro twakoze kuri uno musi turi kumwe n'umukozi w'Imana Felix Niyonsaba wo mu rushengero ry'abagenzi. Tukazobandanya rero n'igice ca kabiri aho azotuyagira cyane cyane ingene umuryango wiwe, umuryango wa Felix Niyonsaba wagize ivyizigiro inyuma yo guca muri ivyo bihe bikomeye cyane rwose bijanye n'inzara mu muryango. Nuko je rero ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Chris Irambona Chris Golden, ndabashimire cyane rwose naho ubutaha.